Yes, bakunzi ba Shine TV reka ndabe kazi nongenda bashime mu mwese mukomeje kudukurikira wabira no mu gihugu cacu ciza cyo Burundi wabura muri diaspora ndakubwira ngo big up son and don't give up. Yes, igihe cyose ndi ngaha ndakubwira ngo ntucike intege. Gucika intege ni ntambwe isubiza inyuma bigatuma udashika kwihangiro ryawe wifuza kugira. Ivyo rero bituma witwa umukene. Mwabizi mugani w'ikirundi ravuga ngo umukene na nyina aramwanka. Yes, kora cyane usenge cyane wizera Imana ibisigaye don't give up. Rero no munsi nkuko mushobora kuba muza kubibona bitandukanye, naho twaje muri evenement ya première edition ya Nasibu ariko ratanga ama prix ku baririmbyi bashoboye kugira challenge y'indirimbo yiwe maze baragira competition. Uno musoza kubona wabaye wa mbere, aho wa mbere aza gutahana amahera menshi. Nimvuga menshi sindi ko kuri dress, sinzi ko ari wewe extra ni menshi. Mashobora gutanga prix ya $1000 kuri ibi bihe. Ndazi ko abakoze ikintu gikomeye cyane. Ya wa kabiri aza gutahana $500, $500, wa gatatu aza gutahana $200. Alors reka ndabereke muri rusange ingene ibiro byari bimeze, hama duhamagarira n'abandi bantu. Dushimira Nasibu cyane kubona yimviriye ku bajurene b'abaririmbyi baririmba indirimbo mpimbaza-Mana. Ni igikorwa ciza cyo gushirikira umurimo w'Imana kandi no guhokonesa, kuko numvise témoignage yiwe numva n'umuntu ari très reconnaissant. Tumushimiye cyane. So reka renza kubereka ingene biza kugenda. Dushimira dufelicita n'abaza kuronka ama prix, abaronse ama prix. Duhamagarira n'abandi ba boss kugira ngo ushoboye kuba uwogeje uterera mu murimo w'Imana. Terera ububiba no kuvuga ngo uruguranye uhaye iki nta gikorwa c'Imana kimwe wokora ngo gihombe. Yes, ukaba rero uri umugwiza tunga ufise uburyo. Yes, nkuko mubona rero turi kumwe n'umukobwa dusanze mu kibanza cy'aho bariko baravuga cyangwa bariko barashigikira igikorwa c'Imana. Twavuga ngo abaririmbyi ba gospel ubona ko batanguye gushigikira. Yes, kwa twasanze umwe mu baje kwitabira ico gikorwa. Ya twanda kusaba widondore abakunzi bacu, hamongere unababwire wabibonye gute, wavyakiriye gute, ubonye abaririmbyi baririmba indirimbo mpimbaza-Mana batanguye gushigikirwa kandi ku rwego ruri navuga uri international. Bon, j'étais très contente de mon Kristo. Hama igikorwa ngene kibonye niko ciza cyane, kiremamwo umutima abantu cyane wo guhimbaza, kandi biraryoshe cyane kubona abaririmbyi kazi n'abaririmbyi abarundi kazi ba impano zabo zishigikirwa cyane mu guhimbaza Imana. Surtout ikintu kiryoshe cyane, Yesu ariko aramamara. Ni ibintu bitari bimenyerewe cyane. Bon, ntibimenyerewe. Ibintu bitari bimenyerewe. Urazi ingene umuntu umwe ashobora kugira iyo initiative atona mu gihugu cy'u Burundi akavuga ati reka njye gushika abandi baririmbyi. Wowe ushobora kuba akama iki abandi bantu bavuga ngo badasanzwe bitaho iby'Imana cyangwa abandi badasanzwe bitaho indirimbo z'Imana. Niko wotera akamu n'akari kamotera nk'abandi bagwiza tunga cyangwa n'abandi bantu bumva bavuga ati indirimbo z'Imana twebwe n'ibintu bisanzwe, we n'akari kamubatera. Bon, icyo nababwira abandi bashaka kuba bashigikira abandi bose, bashigikire n'aba bahimbaza Imana. Nibaza ko nibo ba mbere bakwiye gushigikirwa. Nabatera akamo rero babiteho cyane, bibabera akarorero keza, n'ikindi gihe abandi bose bavuze barashigikira. Okay, iri première édition. Ni ikihe kintu wabonye de spécial gisubira ibintu wabona amayindi ba evenement? Organisation ni ya bien, abantu bazitavye ni benshi, biraryoshe, bari mu mutima wo guhimbaza cyane. Basi bon, si higanwa sinki n'umutima wo guhimbaza. Murakoze cyane. Merci. Uno munsi tugusanze ahantu ariko harabera igikorwa cyo guhimbaza Imana, novuga ngo cyo gushigikira abaririmbyi mpimbaza-Mana. Rumwe mu dusanzeho muri ico gikorwa, twagomba ubwira abantu widondore, hama ubabwira abantu n'ingene ico gikorwa kijemwo, wakimenye gute, byagenze gute uri ngaha. Mere ngene nitwa Ishimwe Colize. Hama ngene nahashitse nuwo dukorana yantumiye, hama numva ibintu vyiza byo gushigikira, hama ndaza. Hama navyakiriye neza kuko la présence de Dieu est là. Hariho ubuntu, hariho ugutekana kuva kuri mutima mweranda. Hama nohamagarira abandi ko bovyitaba kuko ni igikorwa cyo gushigikira
umwe wese afise uko ahimbaza Imana yaba mu majambo yaba mu ndirimbo ego. Muri rusangi abaririmbyi imphimbazamana bari n'abaririmbyi batitabwaho cyane badashigikwa cyane mugabo kubona hari umuntu umwe ashobora kuvuga ati jewe abaririmbyi imphimbazamana ntegerezwa kubashigikira wowe uwo muntu wamwakiriye gute ukivyumva niki cyagutangaje en plus twumva yapriza gutanga bo bavyakiriye gute nk'umuntu yaje gushigikira ico gikorwa? Ivyo navyakiriye neza kuko urumva hariho abantu by'ukuri umwe wese arafise uko aninahaza Imana nimba ari ico ashobora gutanga kugira ashigikira abandi bahimbaza Imana natwe ari ibintu vyiza cane ego Imana imwongerereza aho yakuye ego. Niki kintu wohamagarira abandi bantu bavuga ko ibintu vy'Imana canke kuririmba indirimbo z'Imana ari ibintu bisanzwe ari ibintu bitarimwo inyungu ariko akunda kuvuga ngo ntivyunguka ngo ntibirimwo inyungu bavuga ko babikora kubera inyungu mugabo ugasanga indirimbo z'Imana ntizishigikwa cane we n'akahe ka muhamagarira abandi bantu basanzwe bashigikira n'abandi baririmbyi baririmba indirimbo twovuga ni secular mugabo ni gospel twanye batangwe kubashigikira we niki uhamagarira abandi bantu basanzwe bashigikira abaririmbyi? Ko bogwira kuko Imana uyihaye ica yongereza nibaza rero yuko bogwira ko ni igikorwa ciza co gushigikira hama uhaye Imana ntabahomvye ego nivyo. Ego murakoze. Yes, nkuko mubibona imbere yanyu turi kumwe na Madame Neri ariwe coordinatrice wa evenement novuga ngo yo gutanga prix ku muririmbyi aza kuba uwa mbere kuri challenge y'indirimbo. Nkuko mubibona rero twamuzanye kugira ngo adusigurire neza mbega iki gikorwa mwaciyumviriye gute kugira ngo abantu bashobore gusobanukirwa mbega abatari babizi mbega igikorwa ni igikorwa nyabaki mwaciyumviriye gute kugira ngo uno munsi muri hano mutanga amaprix kuri abo baririmbyi? Okay, murakoze cyane. Je nitwa Neri Nzomukunda, sanzwe mpagarariye kino gikorwa ca Nasibu Chance. Hama iciyumviro caje gute? Nasibu Chance ni umu jeune yarasanzwe abana mu Burundi, asanzwe ari mu baririmbyi batandukanye, aririmba indirimbo mpimbazamana mu ma eglise atandukanye. Hama acaraja muri competition yari kiraba yabereye Etats-Unis yahuza abantu batandukanye mu bihugu bitandukanye. Hama araja ku maradiyo, araja kubamenyesha amakuru batandukanye kugira ngo bamuvote ashobore kugenda nawe muri iyo competition. Amaze kuronka amavote aragenda acarashikayo acaja mu rusengero runini yagwa hariya muri Etats-Unis mu bisanzwe asanzwe ari Arizona ariko akabasengera muri eglise yitwa Dream City Church iri hariya. Rero amaze gukora ibikorwa acavuga ati jewe ingene nashitse ngaha nuko hari igikorwa nagiyemwo ndakora kiratuma mba ngaha, none ni gute na jewe nshobora gufasha ugwaruka ruririmba indirimbo mpimbazamana guhari iwacu kugira ngo nago rugiraho rwigejeje. Niho rero yaciye ashiraho challenge ku ndirimbo yiwe. Hari umuntu aca yibaza ati mbega niko yari katatanza ubwo buryo kuri uwo mujene ngo agenda asohora indirimbo. Nibaza yuko ari kwereka ugwaruka iyo umuntu aguhaye ukuboko nukumenya kugucakira. Yaratanze indirimbo kuyisubiramwo gusa ukagira ka video k'iminota 2 ukacuka murungikira hama bakaraba nimba ari sawa bacha badishira kuri platform ziwe yari Nasibu Chance Music badishizeko uwo mujene rero akazi kaca gatangura nukuvuga niwe yacarondera abantu bamuvota yaca agenda ku ma eglise yabo hari n'abagiye ku mabus akabwira umuntu ati mvota bisigura yuko il les a tendu la main. C'était à eux rero bo kwiruka abo bajene bariruka bararondera babavota. Hariho n'ababishizemo ubunebwe nitwovyanka kuko ama challenge murabizi murabamenyesha amakuru muragenda mu biteramo vyinshi n'amahera yashizemwe n'amahera menshi cyane abantu benshi batavyibaza yuko bishobora gukunda baguma bibaza ati none ivyo bintu nivyo benshi barabitinya mu kubijamwe ariko harabonetse ugwaruka gwavuze ati no twebwe aka karyo ntikoducika reka tugacakire. Abo bajene rero barivotesha turonka abajene 21 barashobora kuja muri iryo higanwa bararondera babavota. Rero uno munsi
ni kugira ngo tubirangize kuko byatanguye mu mezi abiri aheze. Ni igikorwa cyari kimaze igihe kitari gito, turaha umwanya aba jeune kugira ngo bashobore kwivotesha. Rero Nasibu Chance yagumye mu mutima wo gufasha. Benshi baravuga ati none umuntu ariko arafasha nukuri abishiramwe uburyo kandi atidoga, babone yuko uwo mujene no munsi aza gutsindira ico $1000. Avuga ati jewe naragiye muri competition, ati indirimbo mfise nashaka gusohora vyari vyaranse canke umugambi yarafise wari waranse, antuka muri ico $1000 ntashobora kubura umugambi umwe basa ashobora gukora. Ni naco cifuzo cacu dufise. Benshi barakora ibintu bakavuga ati none biherera he, azoyakoresha ico ashaka. Nitwinjira cyane mu mugambi w'icazo yakoresha, ariko icifuzo dufise nuko uwo mujene akivyaza umusaruro. Uno munsi canke mu mezi 6 canke mu mwaka azovuga ati jewe naragiye mwihiganwa ndashika kuri kino kintu. Ni wo mutima rero turimwo. Hama nkuko mwabibonye muri clôture nitwashatse kuza tuvuge ngo urumva ngo reka ba performing ivyo bakoze, oya barabikoze barahejeje. Ariko uno munsi ni kumenya ngo babandi batatu ni bande. Mu kubamenya rero ntitwashatse kuza ngo tugenda ahantu tubivuge, ariko tuca tubishira mu mutima wo gutazira no guhimbaza. Aba bajene ntibari bazinanye bamwe, abandi bari bazinanye, ariko kuba bari kuri podium imwe bariko baragira present worship mu mutima umwe, nukuri biranezereye cyane. Rero igicapo nuko tuza kugira uwo mwanya, hama baraza gusubiramwe ya ndirimbo. Si umuntu umwe aza kwisubiramwo, ariko twagize bwa bumwe bw'aba jeune baza kugira ico bayikoreye bayipresente, niyiza kuba ari nka signe yo kwerekana indirimbo bagiriye ko challenge. Murakoze gose. Ndabibutse yuko Nasibu Chance nibaza ko benshi muri ngaha mwabonye ko nta jury mubona yicaye ahantu, ariko jury twayirondeye ahandi. Nasibu Chance yarondeye abantu bari muri Cameroon basanzwe bakorana, nibo bafashe ico gikorwa cyo kuraba umuntu wese ingene yagiye arabavote. Bisigura yuko najewe ndabihagarikiye sinzi watsinze. Nukuvuga najewe nza kuba mu batangara mu bandi. Namubwiye ati turamuhamagara kuri Zoom, araza kugira ico avuze ashikirize nabo bantu batatu. Najewe ndaza gutangara mu bandi. Bisigura yuko twaragerageje kugira la différence y'ibindi bintu bisanzwe bimenyerewe. Oya nukuri nta kamwana wa mama, najewe ntawenzi. Imana murakoze cyane. Danke mwese. Yes, ashimwe cyane. Nizere ko mumeze neza. Banje kwanza kuvuga nashimira Imana ku kino gikorwa yatwijeje, kuko si igikorwa cyoroshe. Uwa gatatu Sakamu come amashi menshi cyane.
Numéro 18. Aje kubashigikira mukanya muraza kudufasha kubaha. Wa kabiri. Numéro 20. Numéro 20. Unawe akaba ari umupapa yitwa Siriac. Imbere y'uko uvuga uwa mbere shaka ndababwire yuko saison ya kabiri tuzotanga ibihumbi 200 by'idolari. Ni kuvuga yuko uwa mbere azoronga 10,000, uwa kabiri azoronga 5,000, uwa gatatu 3,000, uwa kane 1,500, uwa gatanu 500. Uwa mbere ni numéro 2. Yes, nkuko mubibona tweje gutora agashimwe cyane baje gutanga agashimwe ko abaye wa mbere. Ubu rero ahagaze imbere yacu akaba ari we yaronse agashimwe ko wa mbere $1,000. Suramo ngo $1,000. Yes, wiva gute toga tusaba kwitondore abariko baragukurikirana. Bongera nababwire ingene wiyumva. Murakoze cyane. Hama ku mazina nitwa Alpha Mukulima Bagenderezi. Nkaba ndumuririmbyi kandi ndakunda gusenga kandi ndakunda kuririmba cyane. Hama muri jewe kweri sinzi ko ngene no bivuga ariko ndagyowe cyane gose kandi byabaye surprise kuri jewe kuko navyo nari niteze ko nzakuba wa mbere. Niki cyagutangaje mu byabaye byose ko mwari nitoje muri benshi tushobora kuba wa mbere. Irihe banga wakoresheje kugira ngo uno munsi ushobora kuba ikibazo cy'uwa mbere? Je novuga yuko nabanga nakoresheje ariko je novuga ko n'ubuntu bw'Imana bwonyene kubera ko nabandi twari kumwe nabone barakoze ariko mu bisanzwe abaye competition umuganya aba ari umuganya wenyine. Yes. Nakaye kajambo bwana Chance kubera no munsi yabateguriye aba yabikoze rano bivuga ari mu mwabikore. Nakaye kajambo wowe umva mutekerera nk'umuntu yabiyumviriye ko nk'abari n'ibyibarimba ikimba kwimbaza amana. Bo akajambo no mutekerera nuko ni kumushimira kuri initiative yazanye ya challenge nukuri byatubere kuri twebwe novuga yuko ni sinzi ngene no bivuga mu Kirundi n'urugendo rurerure kabisa kuko yari competition igira 2 mois kandi kugira 2 mois arondera abantu nyene yari igenye n'abantu usanga nyene uko arabwira umuntu nora bayusanga ariko aragutuka cyangwa ariko arakubwira ibintu bitameze neza nukuri na Steve Chance ndamushimiye cyane kandi Imana imwezagire cyane ya kandi ashishikare gukora n'ibindi bikorwa nyene bikomeye ngibi. Amen. Reka tugufelicite. Ego murakoze cyane. Mu kibanza cya kabiri nkuko mubibona hari umupapa afise umwana akaba yashoboye gutahukana amadolari $500. Yes, twagomba tumusabe abidondore yongere atubwire ingene yiyumva mu mwanya. Murakoze cyane. Nitwa Nyawenda Siriac. Ndi kumwe n'umukobwa wanje yitwa Ishimwe Saha. Hama je kubwanje numva nezerewe cyane kuba nashe kubu wa kabiri. Byanyeretse ubwizigwa bw'Imana n'urukundo Imana idukunda. Imana yanteye intege. Sanzwe ndumuririmbyi ahimbaza Imana muri eglise. Rero ni natewe intege n'ico gikorwa Imana yankoreye ciye muri uwo mwene data. Nakaye kajambo bobwira na Simbu ko yashoboye kwimvira ku baririmbyi mpimbabaza Imana cyane cyane ko batari basanzwe biyumvirwa ko nk'abantu nyene bogira ama competition hamwe n'umuswa washoboye gutahukana agashimwe. Nakaye kajambo mutekereza. Ndashima Imana ku bwa Nasibu kuko yazanye kino gikorwa. Ni igikorwa kitari coroshe ariko caranshoboje gushikira n'abantu tutari dufitane n'imigenderanire. Urumva ugiye kubwira umuntu ngo akuvote ufise ikintu mutari mufitane imigenderanire myiza ntiba vyoroshe ariko kubera kuzi ko afise Android urumva nyene yaramfashije rero gushikira abo bantu ubu imigenderanire ni myiza cyane kandi ko yariyumviye ko baririmbyi byerekana canke bigaragaza umutima w'urukundo uri muri we wo guteza imbere canke gushigikira abandi baririmbyi bagenzi biwe.
Imana imuhezegere cyane. Amen. Yes, ikibazo cya nyuma ibintu nk'ibi bikunze kugaragara bakunda kuvuga ko harimo ka mwana wa mama cyangwa ibintu bitandukanye bibaye kandi na cyane cyane ko iyi yari première edition. Wowe nk'umuntu yakiriye agashimwe hari abandi mwahiganye byose bataronse ariko wowe bavyakiriye gute wabonye byari bimeze gute na cyane cyane ko rya mbere kigo kibaye. Ikintu cya mbere kwanza nuko yagaragaje ubwizigirwa ku Mana no kuri twebwe kuva bitanguye gushika bibe na cyane cyane ko yahisemo kubihereza abandi bantu bashobora guharura amajwi uko yagenze kugira ngo bigende neza. Ivyo byanyeretse ko ari umwizigirwa. Ico kintu ni ciza cyane nagikunze gose. Murakoze cyane. Nkuko mubibona kandi imbere yacu hari umukobwa mwiza cyane yashoboye gutahukana ikibanza cya gatatu no kuvuga $200. Twaga tugusabe widondore hama utubwiye n'ingene wiyumva n'ingene byari bimeze muri rusange. Ku mazina yanje nitwa Irakoze Anila, nkaba nsanzwe ndi umuririmbyi, hama ndanezerewe. Ntegeza kunezerwa kameme. Nyuma y'amezi abiri duhiganwa n'abandi sinari niteze ko naba muri batatu mugabo antuka ndanezerewe cyane. Iyo ntoreko barahiganwa kenshi hari igihe avuga ati oya ikibanza jewe sinamenya icya gatatu. Wowe wari wigeze wibaza ko mu batorwa uje kuba muri ico kibanza kigira gatatu canke wari uzi ko uza kuba uwa mbere canke uwa kabiri? Iyo turi muri competition rero tuje ugumushyira mu mutwe ngo mbuwaka ariko usanga ubaye desi nyene uravyiyumvira ati peut-être no buwa kabiri canke uwa mbere mugahagera bavuga ati reka ndavyikuremo ndindire sinagira iteze ngo mbuwaka mugana avuga ati kiba nico nyene. Uwateguye novuga iki gikorwa na Sibu yimviriye ku baririmbyi baririmba indirimbo mpimbaza-Mana. Wowe mwari musanzwe muzinanyi byabigenze gute kugira ngo uburimo ni wavyakiriye gute n'aka jambo wo mubwira kugira ngo dukomeze kumutera intego kubera ko bigaragara ko yakoze ibikorwa kandi cyiza cyane. Na Sibu ntabwo twabisanzwe tuzinanye nta n'uwo narinzi nibaza ko nawe nta nuko yaranzi twahujwe nyene n'iki gikorwa ciwe. Hama kindi nomubwira nuko yarakoze cyane Imana imuhe umugisha kubera ko abarimbi tuba dufise impano bien sûr kandi tuba dufise n'amarêve mugabo bakareka kuba exaucé bivanye nuko tuba dukeneye uburyo. Tuba dukeneye uburyo rero ko yarimvira iki kintu aradufashije kuri mwe tuba dukeneye. Rero mbwira ngo Imana imuhe umugisha kandi abaye mwizigwa cyane. Tumenyereye amakompetition menshi yo ngaha mu Burundi ariko atabishitse bikarangira nabi mugabo twebwe ni kuri yabishikije. Ikibazo cya nyuma ya première edition ni kuvuga ni ouverture y'andi ma edition yose azoba y'ayandi ma competition yose azoba. Wowe nk'umuntu yarahari yabikurikiranye niki wovuga ko maybe wabonye muri competition ya mbere wovuga ati kiza kibe ameliore baze bacameliore kugira ngo komeze kugenda neza canke niki wovuga ati ikinye baza bahashira ingufu cyane muri rusangi niki washimwe niki kitagushimishije gato? Icyo nashimye muri iyi competition kuri jewe iyi competition yatumye tumenya n'abandi bantu tari tuzinanye kubera ko urumva ko batwegeje kugira amavote abantu bakuvote rero kandi twari usanga mu bagenzi bacu ntabwo bikwiye birakina ko turondera n'abandi rero twaranguye abandi bagenzi twari dufise. Icyo ni ikintu cyo gushima cyane kuko iyo umuntu afise abantu agira n'ibintu icyo nogaya ntacyo mbona kuko byasaba ingufu zacu nitwe twagira ingufu zawe nyene ntacyo nombona nogaya. Merci namwe.